bakunzi ba Igasha TV nongeye kubaramutsa iriwe mwaramutse bivanye naho muherereye naho muza kurabira video ikaze mu kiganiro twegere umuhinga. Uyu munsi tukaba twagendeye Care Connect, kinésithérapie, physiothérapie, rééducation, bagira rééducation, réadaptation na prévention. Ni kigo kiri mu Kinanira, ni avenue Kigabiro, uvuye kuri route Rumonge uca wurukira kuri pancarte ya stop iri ngaha imbere ya ENA, ugaca udugana aka kabarabara ugaca ukatira ngaha. Ayobora utari murakoze cyane. Dukurikire uyu munsi nkuko mubibona nasanze umuhinga mu biro vyiwe akaba yitwa Arlette Irankunda. Arlette, ndaguhaye ikaze kuri Igasha TV. Merci beaucoup murakoze. Narivuze wo kwipresenta ukatubwira ivyo ukora, ivyo wize. Ku muryango nabonye handitse Care Connect. Care Connect ni giki? Ego jewe nitwa Arlette Irankunda, nkafise imyaka 29, nkaba ari je ndongoye ikigo c'igororero Care Connect Physiotherapy. Kikaba ari ikigo kiri mu Kinanira 3 kuri impande ya route Rumonge, abazi kuri ENA canke Ecole Internationale turi impande yaho hantu habiri. Ego nahantu hafi y'ibarabara haroroshe gutora kuza kuba intéressé n'ivyo akora canke uwo umenya umuntu yoba bikeneye. Karibu cyane, adresse tuzoyishira ko ngaha hasi. Arlette, physiothérapie mbega niki ku muntu yoba atari bwacumve canke ku muntu yoba amaze kucumva ariko ataratahura ico arico? Physiothérapie ni gisata c'amagara y'abantu gifasha abantu kugumana canke kugarukana ubushobozi bwabo kugira bashobore kubandanya ubuzima bwabo bwa misi yose, haba ku kazi, haba muhira, haba mu kwinonora imitsi, eka mu byo bakora mu buzima bwa misi yose. Ego none woba wavyiyumviriye gute kuja kuvyiga ivyo bintu ko umenga ni ibintu tutamenyereye cyane ngaha mu Burundi? Jewe navyiyumviriye kubera yuko nta hantu henshi hahari bagororera abantu, kandi byari ibintu bitamenyerewe tutumva cyane. Hanyuma camvuga nti reka nige ikintu abantu batamenyereye kugira nzoshobore gufasha benshi bashoboka. None ga Arlette, iyo uri kuravuga kugorora abantu, n'abantu baba bagoramye canke n'abantu baba bafite ibibazo byo kugenda? N'abantu bafise ibibazo by'amakonyero mu articulation canke bafise ububabare butandukanye canke bafise ubumuga. Abantu bose bafise ibibazo mu buzima bwa misi yose bidakunda ko barangura imirimo yabo ya misi yose neza nkuko bategerezwa. Okay. Ikiganiro cacu ariko uyu munsi tuza kuvuga cyane kuvyerekeye rééducation du périnée. Rééducation du périnée uwo dusigurira ni giki, bikorwa nande, bikorwa ryari? Rééducation du périnée novuga mu Kirundi yuko ari umugwi w'imitsi umugwi w'imitsi ushigikira bassin, ushigikira ibiri muri abdomen, mu nda. Muri ico gihe abantu babikenera hariho abusanga iyo mitsi idakora neza. Rero iyo mitsi idakora neza ko isanzwe ishigikira ibiri muri bassin, uca usanga bitagikora neza, ugasanga umuntu ntagishobora kwihangana canke kwifata yakeneye kugira nk'umwanda mutoyi canke umwanda mukuru, canke ugasanga iyo hageze yuko gore ba yaravyaye ugasanga arumva yuko mu nda ibintu bitameze neza canke muri abdomen afise ikibazo. Ego none
ko dukunze kuvyumva ku bagore baheruka kuvyara, mbega umugore uwo ari we wese yoja kugirisha iyo rééducation du périnée avyaye canke imbere yuko avyara canke mu mwanya ungana gute wohaca, mbega hoba hariho abarengeranye batakishobora gusubira kugororwa ngo basubire ku murongo? Ah, périnée, rééducation du périnée canke donc iyo rééducation ku mugore yibungenze irakenewe cyane kandi iranakorwa. Hari ikintu twita kiné prénatal, ni ukuvuga umugore acibungenze ataravyara aragira kiné kugira izomufashe yibaruke neza, izomufashe no muri ico gihe aba afise iyo mbanyi ntagire ama complication bimwe twita usanga umuntu agwaye umugongo amaguru yiwe akaguma avyimba, cyangwa ugasanga amaze kuvyara kwibaruka agize ivyo bibazo navuze vyuko usanga nk'atagishobora kwihangana iyo ushatse nko kuja nko ku mwanda mutonya nk'akarorero. Rero abo baragira iyo kiné prénatal, hanyuma hariho n'ico twita kiné postnatal, ni ukuvuga umugore amaze kwibaruka naho nyene araza tukamufasha kugira asubire kugira inguvu nka kera. Bamwe usanga nk'ubu baragize amasezariyene mugabo akakubwira ati je kuva mvyaye mfise umugongo utigera uhera ngoma mbabara, abo bose turabafasha. Hanyuma sinovuga yuko hariho abo usanga bararengeranye ataco dugishobora gukora, gusa vaut mieux prévenir que guérir. Donc ushoboye kubikora hakiri kare nivyo vyiza, mugabo vyarashitse hamukaba ugasanga uragize ivyo bibazo, naho nyene nta ngorane turashobora kugufasha kuko wumva le périnée ni imitsi, ce sont des muscles, turashobora kugira ico bita rééducation. Urakoze cyane Arlette, naturanyigishije ibintu ntarinzi. Nk'ubu je narinzi yuko nka jewe maze nk'imyaka 3 bitagikunda yuko usubira ku murongo, none numva ndamenye ko nane ushobora kuza ngaha. Ego. Hanyuma mbega vyoba bikorwa gute? Birababaza kuko hariho nk'abantu batinya nko kuza, hariho abantu bama babaza ati none ivyo bintu ona mu Burundi ntitubimenyereye, wumvise ngo bassin wumva umenga uhapfukura impuzu imbere y'umuganga akoresha ivyuma bibabaza, wobahumuriza canke ukabasigurira ko ingene bigenda? Ego, oya ntibibabaza, sinavuga ko bibabaza, ni nka kurya umuntu agenda kugira sport canke agira ama exercice urumva nyene ko uri kurakora, mugabo sinavuga yuko ubabara. Rero hari imigwi novuga itandukanye, hariho uwo usanga donc iyo périnée isanzwe ifise ikibazo ugasanga donc hoho bisaba rééducation iri novuga iri plus poussée, n'abandi usanga avuga ati je ahubwo nshaka kugira amagara meza, nshaka iyo périnée yanje iguma imeze neza. Muri ico gihe uyo tumuha ama exercice asanzwe, donc tugasubira tukayikomeza iyo périnée yiwe. Uyo wundi rero aba afise ikibazo kiboneka, afise nk'ubu usanga umwanda mutoya atagishobora kukontrola, nk'uyo turafise utumashini dukoresha usanga tutoza kwinjiza mu bihimba vy'irondoka vy'umugore kugira bistimule ayo muscle canke iyo mitsi ifise ikibazo. Ego, none Arlette, mu Burundi ko tutari tubimenyereye, abarundi baramaze kuvyumva, bavyakira gute nk'iyo umuntu aje kukubaza canke iyo ugiye kubisigura nk'ahantu? Mu Burundi novuga yuko turacakeneye, haracariho un trajet à faire, turacafise urugendo rutari ruto, kuko urumva ivyo vya kiné prénatal, postnatal, rééducation du périnée ni ibintu bishasha bitamenyerewe cyane. Urumva si benshi bavyirukira, hariho n'abatabizi yuko bikenewe. Rero ugasanga nk'iyo nk'umudamu akeneye nko kuyigira bakamubwira ati bareka kwifyinisha, ba mama wacu baravyaye bose nta numwe yayigize kandi bose barakomeye, mugabo bakibagira yuko twe deja dufise imico, une culture novuga du silence. Urumva n'ufise ikibazo uko dukunze kuvuga ngo hariya, ntitunahavuga no mu izina, ikibazo cya hariya nkabivuga. Donc na mama wacu urashobora gusanga bafise ivyo bibazo mugabo ntavyo bigeze bavuga. Donc le fait yuko tutavyumva rwose ça veut pas dire yuko bitabaho. Rero abagore quand même ubu baratanguye kuvyijukira, n'ubu hariho abaza ngaha pour des kiné prénatal, hariho abaza pour kiné postnatal,
ego ni sawa kameme turiko turegirwa imbere n'ivyiza. Mwavyumvise ntimuze musubire kuvuga ngo ni ibibazo by'abazungu gusa. Abanyafrika benshi turabigendana umenga bazita ngo ni indwara zo mu kigo ni naba ntihenze. Ego mugabo ingwara zo mu kigo ni nyinshi ziratandukanye. Ego oya mvuga kugira bevite kuvuga izina ryahaja hantu. Ego bavuga ko bagwaye indwara zo mu kigo. Ego ego none Garlette nijya batari banga wotubwira uburyo bitwara n'umwanya kubera hariho abamaze kubaza ati none ivyo bintu birashobora kuba bizimvye kubera atari ibintu byahora bikorwa cyane ngaha mu Burundi. Ego uburyo bitwara umwanya umuntu yotegura kugira aze gukoresha ivyo bintu. Ego ntibizimvye bwa mbere na mbere kuko amagara utamajana. Umuntu araza kwanza muri consultation n'ibihumbi 10 gusa, hanyuma muri ico gihe turamusuzuma tukaraba ikibazo afise akatubwira icatumya twitura, hanyuma tukaraba ibikenewe. Tumaze kumenya rero ibikenewe tuca tumwandikira ico bita ama séance, ni kuvuga umwanya canke incuro azoza kugira amere neza. Hariho abo twandikira 10-15 canke izirenze, hanyuma séance imwe canke rééducation ku munsi umwe ni ibihumbi 15 gusa. Hanyuma igihe rero bimara bivana n'umuntu ko imibiri y'abantu iratandukanye. Hanyuma kandi nk'abaza kugira kine prénatal ni kine ikorwa imbere y'uko wibaruka, no kuvuga y'uko bizomara uwo mwanya imbanyi yawe izomara gusa ntuza misi yose, uza nka 2 mu ndwi canke 3 bivanye n'ukuntu umeze. Okay, mbega uvuze séance n'umwanya ungana gute? Séance novuga yuko imara nk'isaha hagati y'iminota 45 n'isaha. Ego Arlette tugushimire cyane gose kubona watwakiriye ukatwigisha. Murakoze cyane gose. Ego urakoze nawe. Urashobora gusezera abafana ba Igasha TV? Ego murakoze cyane kuba mwatugendeye ngaha mu kigo cacu. Hanyuma akajambo kanyuma nashaka gutekerera abadukurikira nuko mwese mwomenya yuko kine canke kugorora imitsi birakora, birafasha, kandi uko ugiye kwivuza kare ukira n'ingoga. Rero abafise ibibazo canke abaza abantu bafise ibibazo bikenera kine canke kinesiotherapy muhabarangira twabwiye hariho nimwitinye, igiciro n'ikivuna kandi turashobora kubafasha. Ego urakoze cyane. Igasha TV niyasubira kugukenera nibaza ko uzosubira kuduha kanya. Ego mwahawe ikaze. Ego kuko si ibi vyonyine nakora, haracariho n'ibindi vyinshi cyane azotwigisha, hari ibindi azotuganiriza.